Chumbwira why bodybuilding? Bodybuilding is amazing. Ndibaza ko bibonye nayo ko ni byoro. Ya biratovye mugabo. Then why mu sport yose? Kwega atari natation, kwega atari football canke basketball canke. Ushatse kuvuga ko kubera iki discipline na bodybuilding wahisemo bodybuilding? Je ndibaza ko ni kubera ndabikunda. Kubera ndabikunda kandi niyo tarafisi. Ndiko nda-exploiter nda-develop. Araba ama championnat ya? Ego. Muganga mu Burundi navyo bagira. Donc ugira participer ni maka uje. Nga mu karere nta. Ego barabigira nga muri East Africa namaze kuja muri Kenya Mombasa rimwe. Ari muri 2021 ndasubirayo. Muganga mu Burundi sinabaza ko bagira ama competition local. Barigeze kwigira kera sinabaza ko bazosubira cyane. Byarigeze kera? Byarigeze. Banavyomenya jaya. Ari kera vraiment nko muri 2002 ndibaza. 2006 ngira bahagaritse muri 2006. Yeah. Okay. Naka kandi kanagira. Mugano umva wapi? Okay, gatukoreshe bodyweight rero. Ndepoza nga. Waza kunyeka ama squat? Yeah, shusha gukora squat. Yes. Urazi cifasha no. Niyo yanzaye. Okay, mbere yo gukora ikintu cyari cyo cyose nk'ama squat bisaba kugorora kwanza. Gorora amavi yawe. Arura gushaka nko kuri 15 secondes. 15 secondes. Ndabona na equilibre ayifise. Mbere ko ndi kuguru. Okay, gora la cheville, kuri hashita. Ndabona station kuguru ndiko ndagira. Indura sanse. Kundi kuguru. Ate mu mutwe. Tugire good morning. 6 fois. Arura non. 2 3 3 4 4 5 5 et 6. Aho rero turashaka kugira squat rese. Kugira squat. Bon. Tambikiza amaguru yawe gato. Yeah. Squat urashaka kwifata uko ukagira uko ibyo ushaka gusa. Objectif ni uko unyamabi gusama ukamanuka idijan. Muyihe angle? Yeah, sure. Angle 90. Okay, ushika hepfo. Down. Ari bon, yeah, true. Okay. Tugerageze tugire 10 reps. Amuchungira squat ifashi. Okay, banzugire kwanza kubera shaka gupertibe. Combien? Tugire 10, 2, genda bukebuke. 3, tambikiza kandi gato. 4 5 6 manuka 7 Comment 8 9 et desama mu bisanzwe squat ni movement ikora lower body munakubwiye lower body shatse kuvuga umubiri uhepfo nuko muri lower body harimo cuisse nivo kari thighs calves n'amamole n'abashaka gukora igisusu iki ya mu bisanzwe squat cyambere i develop ibi abona kuguru kanje ukuntu kugabuye yes aya na squat menshi mugabo ari kuragira body weight mu bisanzwe duterura turasize izo duterura ari kandi babiremereye ibiro birenga nka 100 pounds birarenga 5 kg 120 okay donc mugabo objectif main purpose ya squat is to build your lower body muscles especially thighs, hamstrings, glutes and calves. Yeah. Warukeneye ibisusu. En fait wambwiye kari ibisusu nyene. Abana twigaye. Nivyo bisanzwe bigutunze. Niko kazikora canke ni Ego mu bisanzwe muri uwo mwanya hahise inyuma y'imyaka 2 ubonye ndibaza ko ariko kazi mfise bavuga ko ari umwuga. Inga profession ubunye muga profession nubwo ko ari profession kubera ndakura mu mukate nka mugasi novuga ko si ya papa zimafise mu buzima kubera uburyo ukuntu tubikora n'amahera dukoresha ukuntu nyene bimeze urumva ivyo turonga yagice sure ni iki cyakonspire ko
bikora agaragaza no kurana damwa gafambo inspiration ya mbere muri bodybuilding urumva mu bisanzwe sinovuga ko ari genetique kubera benshi barakunda kuvuga ngo genetics zirafasha mu bintu gusa ivyo byose ni nka novuga ko ni nka 1% mu bisanzwe muri bodybuilding ikintu cya mbere ni kuhasolinga bisaba hard working urumva nka talent cyangwa genetics bifata almost 100% mugaye bisigaye byose ifo gukora cyane ama inspiration ifise nuko ndafise abavyeyi bari mu bintu bya sport kuva kera yashinga oya papa wenyene ndibatsa ari muri sport yarigeze kugira box ya mugaye aba amateur yari profession ya ndafise nabo tuvukana bagiye baba football players or basket players urumva mu muryango twese turi muri sport mugaje nahise mu bodybuilding kwera ikintu cya mbere nuko bodybuilding irimo hard working gende nk'umu hard worker I want to work ndakunda akazi sana urumva kandi ni ibintu biri by the way ndibaza ko bashaka kwibona nayo ni ibintu biri confident urumva ugerageje kurana no mu Burundi bodybuilding si bose bayigira kandi ni bake cyane sure oyitanguye ryari no imbere ko ngira bodybuilding nari muri foot narigeze kugira foot mugaye aba amateur nari muri foot amateur ndabivamo gusa kuva kera naho nari muri foot nari inspiration ya just to build muscles I like to look tough to be strong ama bodybuilding natangiye bodybuilding professional bodybuilding muri 2019 maze 4 years ubu ndiko nabigira maze kratira ndi muri bodybuilding muga competition yuanje yambere nageze muri 4 cyangwa 5 ziko ziregeza ziko ziregeza gusa sinovuga ko namaze kuzikora ndibaza ko mu mwaka uza azoba ari 5 years normally on the top wavyigiye c'était juste que training z'ibi bintu sure urazi ko ubunye ibintu byose biroroshe kwiga bisaba umwanya gusa n'umwete wo kubijamwo ukavyiga ukarondeza sure muga nize sinufa ko nize bodybuilding ikintu cya mbere uko nyene nakubwiye long before ni sinovuga ko ari talent cyangwa genetics bodybuilding ni inspiration nari mfise amaden ndayexploita ndayidevelopa kandi ubunye ndiko ndagerageza kwishiramo ibe profession katuje muri domaine y'abastomi abakobwa bakunda abahungu bagangutse nico gituma none ukora bodybuilding uri si yego nagira bikundira inoti navyo birimwo mugana na physique irajambo bon mugaje izo okay sure urumva honestly barabikunda barabikunda muga sinoko explain I can't explain kuva ko ngo barabikunda ngo 100% kubera ibintu byose bon reka ndabivuga si muri shortcut mu bisanzwe kira muri wese abafise guzi wiwe nk'umukobwa arafise icyakunda arafise amakarita mwamwe araba ku muhungu n'ayandi muga sinibaza ko benshi bari interest na physique bo bizi gute umukobwa ndabizi yego mukunyene fata ha canke fatira nyika hagati kumengo gira okay amakosora umugongo wawe bend your back manuka manuka kandi gatwegarere koresha amaboko akora amaboko yonyene push okay tugire 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wumva gute ngira ama challenge uhura nayo muri bodybuilding muri professional bodybuilding ama challenge ya mbere duhura nayo ni bako ni manque de moyens urumva bisaba amara menshi cyane cyane ku bintu byo gufungura nujya n'importe quoi urajya n'importe quoi muga special ni ibintu nyene biba bifise qualité
navuga ko proteine ya most of time ibintu bya proteine ari amaproteine nyene afite ubwoko bubiri ari amaproteine naturelle niyo dufise nga kandi niyo bakora nga tuva ko ngo ariyo bakora usanze tuyifise nivyo bintu nyene bisanzwe inyama amagi amata n'andi maproteine ari organique vyo biva muri overseas ivyo nga ni sinzi ko baramaze kuvyumva bino bitangwa amapoudre bamwe babitangwa amapoudre yo kuganguza andi bavuga ko ari binini urumva kila muntu wese arafise kuna avyita kuna bivuga muga nibazi neza ico bikora nico bisigura ya byo bisigura iki na proteine organique navuga ko zose ziva muri proteine naturelle gusa ziba ziri industrialisées kumenyera baza barazikonserva urumva ivyo bintu gusa nazo nyene ni proteine gusa vyiza umuntu ashaka guzarafata proteine naturelle zo zifise akamaro kenshi gusumba ama proteine organique naho nyene baragira kwera nitrima zazo ziba ziri kombine ni nyinshi gusa conseil notanga gusa proteine naturelle nizo zikenewe cyane ya mugana zo nyene ikibazo nuko zizimvye kandi birafata n'umwanya nizo cyane cyane ngo ndakubwira urumva ikibazo cya mbere n'umwanya urumva ngo mu bodybuilder bisaba ko uburyo bwa mbere nuko uturafungura meals plan yawe iba iri urutonde kandi umuntu akubwiye ku rutonde nuko nk'umu bodybuilder wa vrai agira carrière professionnelle abakeneye masse kandi masse umubiri si nk'ipine y'imodoka ushiramo ipepo umubiri bisaba ko ufungura kandi nkaje akarorero nkaje mfungura gatandatu umunsi mu gatondo inyuma y'amasaha 3 gusa inyuma y'amasaha 3 kuva 6h 9h 11h 14h urumva amasaha nyuma yo gufungura nka saa 3 cyangwa saa 3 na nusu ivyo byose none ayo mahera ngo mu bodybuilder ofise nka profession bodybuilding cyane cyane nga mu buri warigeze kwangaje umukocha ngo akoreshe sport umukocha ngeresha sport no urazi basa abantu nka batatu connaissance bafise abakocha bakorana papa n'umukocha akoresha sport arafise abantu akoresha bamuhemba ku kwezi cyangwa bamuhemba ku munsi ibintu nk'ibyo muri natation muri natation muri natation novuga ko ari 50% abantu benshi baratabura natation carico gusa bodybuilding nga mu Burundi si bodybuilding gusa abantu bagira fitness abantu biruka abantu baterera ivyuma bagira iki babafata nk'abantu bo hasi cyane urumva umengo baraterera ivyuma kugira baje gukora ama security cyangwa ibike mugasivyo ugerageje kuraba ni ibintu zimvye kandi ni ibintu nyene bisaba dedication urumva utegeza ko ari dedicated ku buryo uri kurabikora cyane normally shortly navuga ko ni nka career ni nka sport iri professional urumva umuntu ashaka guhembwa nk'umuntu akina umupira cyangwa umuntu agira basket nico kimwe wavuze ama proteine organique ajya ari industrialisé yo kuganguka yo kuganguka hari abayafata batagira sport ego ni nutriment ni complément alimentaire urashaka kuyafata ni complément alimentaire kandi conséquence nuko umuntu aca byimba mu mwanya muto si wose bavyimba gusa urabifata birafise no bwa birafise ukuntu mu bisanzwe nko ariho ama process bagira nko muri bodybuilding ariho procedure zibiri ariho bulking season na cutting season urumva umuntu ariko ara bulking biravana nka jewe ndashaka kuza nkayafata ari menshi mu genre muri surplus n'ahandi nyene ugira ama calories intake menshi mu mubiri kugira uvyimbe n'ahandi uragabanya kugira ugabanuke ushaping umubiri byose ni procedure bivanye na objectif ufise ushaka gushikako iyi sale ni wawe cyane ije ndakorera siporo mu yisare gusa nk'umuntu umutrainer umucoach ndakorana n'abantu nkakoresha abantu bya bindi ndakubwira ni nk'akazi mba ndi ku kazi afise abantu anyangagije dukorana siporo bandiha ku kwezi cyangwa ku munsi nkabafasha ibintu bashaka muga yisare si kwanje ni sale ya gym gusa ni navuga ni nka open gym urumva basanzwe bafise abakoca n'abandi bakoca bari independent baraza bafise bivanye n'abamambre bafise bagakorana batubwiye ko ufungura gatandatu ku munsi ufungura ibiki ngamo ivyo uronka vyoroshe nibi ivyo ndonka vyoroshe kenshi ma proteine ni amata n'amagi mugabo rero jewe ndavye ku manotion yo muri nutrition nibaza ko udafungura quantité si quantité ugerageje kuraba nda ucubibonana
ni quantité kandi harimo na qualité. Ufungura kugira uhage cyangwa ufungura kugira yategeza kwa n'ubundi birakenewe none uzora uko urafungura kugira bisaba kushiramo intake zikwiye bivanye n'ivyo wakoze kugira urekipere ni récupération hari ico bita apport alimentaire. Bon muri nutrition je shaka kwinjiramo cyane kubera yo novuga ko iyo domaine si yuwanje gusa ndafise basic ku bintu mfata kandi wabonye ko byamaze no kumfasha byafasha iki ku mukingo cy'imyaka ine nivyo nyene niyo routine ndiko niyo discipline nkoresha imisi yose ni anyene ama protein akubwire kuno ari base ari divisé genre mu bisanzwe nutriments dufata nk'umuntu nutritionniste ashaka kubikubwira nawe nyene nutriments bazi zigabuye muri 3 parties hariho amaglycide hariho proteine n'amalipide a proteine kenshi nizo zikeneye nizo mfata nanjye ndazikunda cyane ama n'amalipide ibintu by'amalipide ndibaza ko byo birazimbutse biranaringa ni byinshi amaglycide nanye nakenewe cyane muga proteine niyo dufise izo challenge izo challenge genda umukobwa nawe uri umuhungu ama muscle umuhungu a develop nico kimwe nayo umukobwa ategeza ku developa canke hariho différence. Bon OK uko biri kose organisme novuga gute metabolisme iri différent hagati y'abahungu n'abakobwa muga uko biri kose développement musculaire umaze kugira no forcément ya muscle zawe ivyo ushaka byose ushaka kubigira ari abahungu bafise ari abakobwa bafise biceps ari abakobwa bafise épaule urumva ari abakobwa bafise abdominaux ndibaza ko amaze kubabona ivyo byose bivana na objectif genre purpose umuntu afise mu byo ariko arakora hari abantu baza muri salle abyibusha abashaka kugabanuka kandi nyana ari muri salle n'ubundi building iragabanya mu bisanzwe body iragabanya nk'abantu ari abantu bazanga bafise ibinure genre novuga ko ari amafati mu bisanzwe ni ibintu bita amafati ushaka kuvanga fati na masos imbere yo kuganguza umubiri bisaba kugabanuka kwanza amade ugacuba fit kandi ivyo byose ni procedure zibiri ziri croisées nizihura soit uragira fat cyangwa ugire masos amako biri kose ico kibazo wambajije umukobwa arashaka kugira muscles umuhungu afise byose ashaka kubiga mugabo abahungu ntibashobora kumwegera why sinzi bivanye n'amaguru y'abahungu n'abahungu bakunda abakobwa bakagutse umukobwa dusuppose ngana nk'uko kuwa je ndazi abakobwa bagangutse no kumusumvya jeya mugasabo ngaha bari mu mahanga bagira na ma competition n'abakobwa mu Burundi bivanye n'imico n'ingene abantu bafise image ndibaza ko atari byiza gusa je siniko ndarimita n'umuntu n'umwe vraiment nk'umuntu afise iyo courage yo gukora ico kintu cyangwa ashaka gushika ku kintu ashaka kubigira ni bon hari ikintu nabonye mwambara ngaha ceinture ni kubera irya niyo bita weight belt bayita back belt oya bayita back belt urumva iyo irafasha iyi spin uriko uraterura ibiro byinshi genre muri overweight ni kintu bita overload uriko uraterura ibiro byinshi iragufasha umugongo irafasha umugongo gusa nakubwira ntuvunike or something okay ngira ikintu uri proud of umaze ku achieving muri bodybuilding bon ngintangura carrière kuva banangwe carrière professionnelle achievement ya mbere navuga ko ari ikintu cya mbere navuga ko ndi proud gushika kuri uwo mwanya ni dedication mfise urumva ijya consistency mfise kuva aho natanguriye sindahagarika n'ubu urumva ni ibintu bigoye urabura n'ama challenge menshi gusa ya purpose bon n'Imana yarabimfashijemwo ndacafise ijya purpose yo gushika ku kintu ngeneye ijya courage mu bisanzwe navuga ko ari courage gusa consistency misi yose ngomba ndabisubiramo ikindi kintu naco ndiko ndabona ama step kuri ntuko tura stepping stairs ubonye tugeze ngo navuga ko small progress is still a progress urumva ko biri kose ni progress no yamuga iriko irakura indoto yawe niye ushaka gushika kuki indoto no ko mbashaka kugira pro bodybuilding ubu ndiko ndagira pro bodybuilding gusa ibe overseas ije mu mahanga urumva nje mu competition akomeye ama competition y'akamaro ahembwa amahera menshi such inspiration ngagira legendary gusa ngaspira abandi mu bisanzwe nk'aba local citizens wow hariho conseil babwira abantu yuko ushobora kugira
sport muri 30 minutes sinzi ko ari par jour canke quoi est-ce que bodybuilding yashaka kuja mu sport umuntu agira muri 30 minutes 30 minutes ya biravana na muscle kuri developa kubera muscle yose n'izingana umuntu ashaka kudevelopa amaboko ashaka gukora biceps ashaka gukora triceps 30 minutes biba bikwiye mugana ushaka gukora amaguru 30 minutes yeah. Okay shaka rero ugire ico ubwiye aba best femme ni famille ya best of 257 ubwiye babwiye kubijanye na sport kubijanye je sais pas en général ushatse kuvuga yego okay ikintu je novuga gusa ni ubwa mbere ndibaza ko nawe wamaze urafise testimonies ibyo gukora ubona ko bitoroshe n'ibintu muganga sivuga ko ngo wajenga ngo kwibabaza ni ibintu nyene uko urakora bigufitiye bizogufasha nyuma urumva ni pain ubwira gusa irafise result nziza ikintu novuga gusa ikintu basi nk'impanuro notanga nuko nk'abantu abafanzi ba sport nibatinye sport ni ikintu ciza ubwa mbere ni ikintu ciza kandi kiri healthy sport iragufasha swat mental health cyangwa physical health iratanga appetite kono waburi tiro iragorora ibintu byose kandi ni nka therapy zimbutse cyane abantu bari stressful mu mutwe ibintu nk'ivyo ama ikindi kintu naco nuko je sanze ndo mu fitness trainer ndafise page yanje kuri IG ndibaza ko muraza kundanginga baraza kuyibona bitubwire sure okay Kifaro the Hustler true hustler nk'abantu njya bafise iyo numbero yo kuzokorana n'umukoca cyangwa bakeneye umukoca je ndi dispo je ndibaza ko andi mayefu shop kuyavugira nga urumva umuntu agite DM ibintu bi professionnel sure thank you okay